ngaba abandi aho bari ino turabona ko bacinjirayo kiraboneka ko ariho bamwe bavuga ngo yoba yari toilette bari bimvye gutya ngo utunogo dutatu ariko tubona ko hari ikindi kinogo kinini no kuvuga ko kizoza iyo nawe kizozina gikatirino gutya nicyo gituma n'ubu twagarutse iki kinogo ushatse ko mukibona kugira ngo mubone ibirimwo bwa mbere mu ntango uko ni ku mugwi usanzwe ukora. Turashima yuko imbere yuko dukuramo ibisigarira tubanza kuvura abantu bakabona kugira ngo bamwe rimwe na rimwe usanga baja gukwiza amakuru atariyo bavuga yuko umugwi wo buja gukura ibisigarira mu mpaka bari kuza kwerekana kugira ngo bashire amazinda. Aha rero turabereka mu ntango mukaraba mukabona, hanyuma iyo duhejeje n'ubundi turege tukasubira tukabahatuma ko twabwira tuti mwe mwabona ngibi byo twakuye mu ngibi. Aho tubahamagaye dutangura nitwasozera kandi tuzobahamagara mu bibone. Nkuko mubibona rero hajya murabona hari ubuhanga, aha n'amagufa y'imirundi zijya n'impuzu. Reka dusabe abasanzwe bari mu kinogo babanze bakureyo neza babereke, ntihagire bagenda bavuga ngo n'amagufa y'inka canke y'ipene, mubone yuko by'ukuri ari abantu batawemwo, batabwamwo ku buryo butari bwiza butamenyerewe, kuko ubundi iyo umuntu yitavye Imana arahabwa iteka rimukwiye. Urabona rero ko abantu barundarunzweyo, niyo mpamvu twege muko mu gukora turabakurayo, na cyane cyane kugira binatworohere kugira amatohoza neza. Ko murashaka kumubwira ati hari barataye y'abantu babwira ngo sivyo, mugabo mwabibonye twabishitse ko mukabibona muca muvuga ati by'ukuri nta kinyoma kirimo. Kuri kwa mbere yo guhera ngaha, hanyuma tuja tubandanya n'amatohoza turaba tubaza ingene byagenze. Nuko rero murabibona aba mubona bambaye uyu mwambaro nibo badufasha. Hari benshi bamwe bambaza ikibazo ati mbega abantu ubwo ntibazobagira ikibazo ingorane. Oya, iki gikorwa kirimo Imana. Mu gutangura turasenga kandi tubana dukurikirana, hari inyigisho zimwe zimwe baza bararonka kugira bamenye ingene bifata. Niyo bukeye turabaza ati mbega mwaraye neza mu kibano, tubasabe mwumve yuko uko ubandanye bigumiza mu nda niko ubandanya bikumunga, ariko uko bivuga niko ugenda urabuhoka. Umugwi ntawe uje gukurikirana muri sentare, ntawe uje guta mu kaga. Umugwi ushaka kumenya ukuri kugira ngo tugire intango nziza yo kubaka igihugu ishingiye ku kuri, ku mahoro no ku mutekano. Cyo bituma atawotinya gushikiriza icyo yabonye.